Okay, hama ndizere yuko mumeze neza, abagihema, abagifise ubuzima bumva ukomeye nivyo gushima, uwo bitagenda neza nawe Imana iramubona no kumusengera nawe nyene kugira ibintu bigende neza, nawe nyene asubire mu buzima yidegemvye amere neza. Okay, hama ndabaha ikaze kuri runo rubuga rwacu. Iyi video hari igihe yoba ari yanyuma kuko ibintu mbona mwino minsi nagahomera buno, aho umuntu yirirwa arirukanga buri munsi buri mwanya uza wumva ati he uza wagiye he mu mwonga utazi ni yari aho ucumara y'umunsi wose. Nimba uri muri iki gihugu sinzego ndakivuga, nimba wimirije kukizamo ukoreramo business, ngoma ndaguhe impanuro nk'umugenzi nk'inshuti, ndaguhe impanuro nka murumunanje canke nimba uri muri iki gihugu ngoma ndaguhe impanuro. Si ivyo guhisha kandi si binyoma, ivyo mwirirwa murabona ku ma réseaux sociaux, ku ma Facebook, ku ma YouTube vyirirwa biravugwa ku bijanye n'abakorera mu kino gihugu, ndavuze ko ntirirwa ndakivuga murakizi. Nivyo kera vyari ibanga cabigira ibanga, muga kubera hazire zino mbuga ubu benshi barabizi. Ejo ndaziye mbona mama antelefona anyandikira aciye ku muntu ngo bambaze none kubera ikihe baducomako ivyo vyangombwa bisabwa sindobirondera, izo mpapuro sindozirondera, hama nkabandanya n'akazi nkakora. Aha hari question mark. Eske ku muntu akorera muri iki gihugu ivyangombwa bimeze gute? Ndondera ivyangombwa bimeze gute? Munyishure aho hantu. Reka nsigure ko ikintu bita icangombwa. Okay, impapuro ivyangombwa. Ariko mumbabarire gatoyi, manze nsubira inyuma gatoyi. Twe tukiza muri Zambia hari kera, twaziriye kuri passport. Ivyo vyangombwa ntivyavugwa no kuvugwa, abari bayifise nyene bagye nyene basanga nyene b'impunzi naho nyene kugira uze gukorera ino waba ufise ico bita get pass. Umva get pass uruhusa rukwemeye kuva uva mu mpunzi uje gukorera hanze. Jewe ndashise nkorera umu boss, ndamukorera imyaka 3. Je ndabona atakibazo na kimwe dufise, nta kibazo. Mwayo mezi 3 mwiyo myaka 3 namukoreye arampemba, amanza avanamwo ibintu vyose yakoresheje, mvanamwo ibintu vy'amatiki biki ndariha, passport byose ndariha, sigarana amahera ente ntikiza. Kuyasubirana mu gihugu ntivyokunda. Ndaciye nkora mvuga ati reka ndugure ivy'iwanje. Mwico gihe nduguriye ivy'iwanje, iyo mvuga ati ayo mahera manze ndayaronderemwo ivyangombwa, ayo mahera yace yahera ugasanga nsigaye empty no money, kuko ivyangombwa ubirondeza iki amahera n'amahera kandi birazimvye navyo nyene. Uko bimeze muri iki gihe naho bitandukanye n'iyo myaka ya kera. Muri minsi ibintu mwana wa mama wifuza kuza gukorera muri iki gihugu iki yoguhanura kumangaho nimba ufise akantu kwa, nimba uri muri limikashi, nimba ari limikashi, nimba ninde ntumbaze, nimba ukora iki bandanya konyene. Iki gihugu cyaramaze kuba nabi, bamaze kutwisigamwo, leta yino yamaze kutwisigamwo yuko turi business. Twebwe nyene numva turacuruzwa mu ijambo rimwe. Icambere twirirwa turiruka ijoro n'umutaga, tuguruye tugakora nyene ibisanzwe, barimwo wiruse, ubwo nibwo buzima tubaye hino. Mwa kino gihe iyi ntwaro vyarahinduye imirisho, sinka kera. Mw'iyi minsi bakora iminsi yose, kera baraza nyene nka umunsi umwe bakagaruka heze nk'ameza nk'umwaka. Mugabo ubu ni mucungana kujisho, aho naho muhira guma telefone hakenewe kumena ntibamenye yuko umuntu ari mw'ishamba. Ejo ndakiye telefone imbarira ati none kwe kutarondera ivyangombwa. Yego kurondera ivyangombwa nivyo vraiment kandi birakenewe, ivyangombwa birakenewe kugira ubeho wikwije. Mugaye je ndaciye ngumana ikibazo. Yego je nta buryo mfise bwo kurondera ivyangombwa vraiment, Imana nta buryo ahubwo kurondera ivyangombwa norondera ivyete nyene nkitahira. Nkababisira nkavaho nkabavira mu gihugu, ivyete vy'inzira bakampa inzira nkitahira mu gihugu, gupfira mu gihugu. Je ndatinya gufungwa, maze kugarukira ino nyene ini Zambia, maze kugarukira mu gasyo inshuro 2. Nguma ngarukirayo nyene ni nk'Imana nyene, ni si ubuhinga bw'iwanje ni Imana. Ubu kera ufise icyangombwa ufise na bijya bita ngo salamusika
canke get pass aho nta n'amahera watanga yari nk'amajana 5 yino ya utabifise naho cari nk'igihumbi ibihumbi 2 muga mu misi nakasa mutwe bagufatanye honyine gusa ico cangombwa nyene yego urakiberese warakirondeye vraiment wariruse nyene urikokora nyene urafise na get pass urafise na salamusika ibiki reka duheruka ku muntu usanga afise nyene nk'ibintu nyene vy'ama get pass wewe urayifise mugabo udafise amahera so bakubona umengo nturi umuntu ahubwo uyerekana ruko ufise hose aramusika muri iyi minsi ko ndavyumva yiga utaronka nyene burya burenganzira udafise amahera naho nyene bakubona wazi baca bagufata baca bagusubiza hehe iyo mu buhungiro kuza kuronderayo iyo wasavye ubuhungiro mu ijambo rimwe si ufise get pass si ufise salamusika si ufise si udafise n'icyangombwa na kimwe twese urumva batubonyemo business ntuzogenda hajya ngo bari imbere ngo ufise ngo ivyeto ngo bikini biki bufise so ino mwana wa mama havuga amahera bagufashe n'amahera kandi amahera ngira ngo ayutanga nayo woguze ngira nk'aka placer kubakisha no kubakisha bo ngira ko mpanura umuntu yoba yimeje kuza ini Zambia nimbura umukozi uriko uraza ikintu cyambere wihutira ukigeze ku mupaka bakurondera ivyangombwa ufumubana na get pass at least ivyo byo birapfuma barakuvugira ntiwemere yuko bagutuma ko nguje gukora ino ngura umukozi ngo ibiki atakurondeye naho gapapuro uzofumuhanirwa ikosa rimwe ryo kutaronka permis yo gukora business mu kino gihugu dibaza ngaho murane ntimugeze kuko kuko je ndayibona iyo hatiye mu kwabo twiruka twese nta muntu aje mu nzira ngo nguyo ngo rafise ivyangombwa ngo cingo reka ngume nkora ntibikunda twese aho kare twese duhungira hamwe duhungira mu ishamba rimwe ebana nivyo biri hamisigaye kara ki video hari gihe yoba yabaye ndenda ariko mbabarire hari n'igihe yoba yibaye ya nyuma je nzosura gukora iyindi video ngira ngeze hehe cyangwa ndi mu nzira jewe nditahiye ndi mu gihugu ahandi ko ndondera agatike n'umuntu yaba afise umutima mwiza ari mu kino gihugu ca Zambia canka arahandi ndamusaba gatererano jeme ndondera agatike ndabukuje ndosubira muhira nzi ko ngenda ku gatumba subire hama ibintu navyo nzora umuntu nyene sigamo nyene ati ndabira utimba nyene urabe yuko wodanaza naka kantuze aka gashuka canke iki ejo ndungikire ndibere mu gihugu bo nivyo vraiment cari ico nimba ico nihenzemwo muze kumpanura nimba ico ndavuze nabi murazi kirundi sikirenga kuko tumaze imyaka no mu bihugu by'abandi ikirundi usanga tutakizi neza hama isigaye cari ico naho utaha mukomeze mugire ibihe vyiza hama tuzosubira naronse agatike ndiko nditegura kubwira ndabukuntu ndomanza nkitahira mu gihugu hama nzogaruke nimiburi basi ndaronse n'agapapuro na kamwe okay